bakunzi ba Muragi Burundi turamukije rero aha mubona ni ku shop Shimirimana shop iri centre Kizungu mutumba wa Bisiga muri zone Giteranyi komine ya Butihinda intara ya Buhumuza igihugu cyiza cy'u Burundi. Rero aha nkuko mubibona murabona yuko harimo ibintu byinshi bitandukanye, aho twavuga amatara, twavuga amaretroviseur y'amamoto, amatara y'amakinga afite n'amadinamo, amajire, tukabona ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibirato. Rero reka twinjire atwereke byinshi, atwereke bitandukanye kugira ngo wowe wese ashaka kwigurira yigurire. Ko murabonamo hariyo imipira yo kwambara, harimo ibirato, harimo amabaro yo gukina, harimo amabote ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye. Amubona harimo n'amatara n'ibindi tubonamo n'ama t-shirt. Reka rero twegere umudandaza tuyagire byinshi anatwereke mu bitandukanye byo dushobora kwereka abantu bashobora kugura bitandukanye. Rero turabona mufise ibidandazwa byinshi, umuntu aravye n'amaso ntashobora guca bibona. Turashaka mutubwire mutwereke bimwe muri ivyo uko bimeze. Bwa mbere na mbere turabaramukije aze muri Shimirimana shop. Turafise ibidandazwa by'ibirato, turafise amoko atandukanye. Kwirangi kuba wakuze urashobora kuvuga ko ukakubwira ibiciro kugira ngo ubashe kuba wogura. Aha turafise ubundi bwoko bw'ibirato suforme ya press, turafise amasore yo ku makinga, tukagira ibyo bamwe bita itimba nawe tubibona. Ego yango turabona ni byinshi mwo ubundi bwoko bw'ibirato urashobora kwihweza. Turafise ubwoko nabwo nyene bw'ibindi birato nyene umuntu arashobora kuraba nyene akihera ijisho, kuraba no ku buntu. Turafise indi timba aha yirabura, turashobora kuyibereka kugira ngo mubashe kwihera ijisho, bibaye ngombwa no kugura mugure. Turabandanya ari kirato ngaha c'amavuta amapaseri, abantu bakunda kuja mu misa no kuraba abasheri babo mu mihingo itandukanye. Iki kirato ni ciza cyane, nta numwe atogikunda. Turafise ikindi kirato ngaha naco nyene gisiga umuti, nako n'akarato keza mu gihe uba ukunda akarato kirabura. Umuntu yo uraba nako nyene akaraba ko yo gashima ibiciro. Turafise kandi karato keza ku bantu b'abajene, turafise ibirato byinshi rwose abantu b'abajene umuntu ashobora kwiyambarira akaberwa. Umuntu yo kwihweza rero akaraba ko ashobora kwikuriramo ikirato kimeze neza. Yego ishuka turafise ishuka z'ubwoko butandukanye, amabara atandukanye umuntu ashobora. Turafise amakuvureri umuntu ashobora kwifuka imbeho igahera agati imbeho. Byose rero ni muri Shimirimana shop. Tukagira n'ama eswime y'amoko atandukanye, ibara bitandukanye. Naho nyene umuntu arashobora kugira iki kuraba akabasha kuba yogira iki yogura mu gihe yashimye. Tukaba dufise n'udupira amaranga atandukanye. Naho nyene umuntu arashobora kwihera ijisho, bibaye ngombwa no kugura akagura. Ni kw'ibeyi nziza cyane isosera abakiriya. Twibagiye kubereka amasosheti
kuri vya birato nyene hari ibirato biba bikeneye kwambarwa n'amasogisi. Hariho amasogisi meza cane y'ubwoko butandukanye umuntu ashobora kuba yo kwicaguriramwo ayamushimishije bivanye n'ubwoko akunda. Agashobora kuba yogira iki yo kwambara kugira ngo ashobore kuberwa nyine nyakuberwa. Yego turafise n'iyindi mipira ngaha yanditse ko shimira Imana, ariko rugo yashimira Imana umuntu ashobora kuraba kugira ngo abashe kwerekana ko shimira Imana yaje hageze ibikorwa byiwe byo kugurura kugira ngo abashe kuba yo kwambara akaberwa, kuko iyi shimira Imana shop yaje hageze ku bantu bakeneye kwambara bakaberwa. Yego ni ibintu byinshi dufise ngaha. Turafise amashitingi y'ubwoko butandukanye, turafise shitingi nini cyane ya 4A7, tukagira iyindi shitingi iri munsi yayo ya 4A5. Rero nk'abantu bakunda kurima bakaba bafise ibyo bashobora gushira ku mashitingi, nikaze muri shimira Imana shop. Ibintu birahari cyane nta ngorane. Turafise ngaha ubundi bwoko bw'ibirato n'amaboti. Tukeneye kuja mu ndimiro turashobora kwiyambarira amaboti mu bwoko butandukanye kugira ngo tubanze ya migunguma tuba turi mu misozi itandukanye canke imisumari aho turiko turaca. Wambaye iyi bote ushobora gushikirwa no mu muvunguma ngo wari kugushikira wambaye amaguru. Turafise izindi mpuzu zose nzigo yindurenga complet ipantaro ku mupira. Yungumana ipantaro ku mupira ibihumbi 120 byonyene. Twovuga nta ngorane, je ndazi ko mwohurizamwo nta kibazo. Nta kibazo, karibu cyane ngaha muri shimira Imana shop. Nandi bita shimira Imana hotel. Shimira Imana shop naha nyene bahora bakubwira ko hariyo ivyamagwa byinshi bitandukanye. Navuga ku radio no ndahageze ramba kundingendo. Turafise n'ingufure zo gufunga amakinga nini na ntoya. Aha rero mwa shimira Imana shop, shimira Imana society yaje hageze kugira ngo wekere ufazo urafise ikinga nari boye. Ingufure ni nziza cyane mu gihe wafashe urugendo ntuze usige ikinga ryawe rigiziki ridafunze, kuko abantu bukeza ngaho ni benshi mani burya botuma gusubira kuja kuyipagasa kandi wararirose. Aha rero uzoze ni karibu kugira ngo tubaje kuguha ingufure ukeneye nini ukeneye ntoya zose zirahari muri shimira Imana. Ngaha aca tuba dufise ibindi bintu byo kwikinga. Turafise amatara ari complet kuko byose biba biri kumwe, dinamo itara inyotel byose biba biri kumwe n'iryo tara kugira ngo iryo kinga ribe aho riri hose rishajije. Hamwe ushoboye kuba wogenda mu ijoro ubashe kuba womurika ata siti muri telefone urize gukoresha. Abafise naho amapikipiki hariho televiseri nziza cyane, mu gihe wayishize ku moto urashobora kubona ibiri inyuma ntubashe kuba wogira isanganya. Ngaha rero muri shimira Imana hotel, shimira Imana society turafise abantu bakunda ibintu by'imyidagaduro, amabaro amoko yose. Kaze rero kugira ngo mubashe kwidagadura ngaha mwa shimira Imana hotel. Ibintu birahari byinshi cyane tubashe kugira iki kina tugorora imitsi. Ngaha turafise n'amapapier hygienique. Papier hygienique hari abantu benshi ngaha bashobora kuba batazi ngo ikora gute. Ikora mu kazu kasugumwe. Iyi papier hygienique umuntu ashoboye kuba abashije kuba yagiye mu kazu kasugumwe
gukora ivyamujanye arashobora gutora agapapiye kamwe agashobora kuba ahejeje kwitunganya byose ahejeje arashobora no kuba yokoresha amazi amaze kuya yokoresha amazi akaca ataburako amaze gutabura akaca yihanagura kugira ngo ntabashe kuba yoza kuramutsa umuntu agifise y'amazi ahejeje kwitunganya muri bya bikorwa byiwe ahejeje gukora. Aha rero Shimira Imana Hotel yaje hageze kugira ngo abantu bishobore kubaca abasirimu. Yaha turafise ibindi bintu byinshi cyane by'ubwo bwa electronique. Abantu bariko restaurant hariho prise akabaho na interrupteur nziza cyane. Turafise amatara yaha arahari ya 7 watt hariho na 5 watt. Hanze rero kugira ngo tubashe kuba ahantu habona tubikuye mwa Shimira Imana Hotel, Shimira Imana Shop yaje hageze kugira ngo abantu basubire kuja kure kugira ngo bariko baraja kurondera ibintu bitandukanye by'ivyuma bya electronique. Turafise iyo bita megafone. Aha irashobora iradufasha mu gutanga message ahantu kugera kure. Rero mwa Shimira Imana Hotel nta kihabuze, ibintu byinshi birahari, ahubwo kaze cyane kugira ngo tubashe kwambara gutunganya ibintu ibikorwa bitandukanye tubikuye dukoresheje ibikoresho biri mwa Shimira Imana Hotel. Kaze mwese rero mwa Shimira Imana Hotel, Shimira Imana Society, Shimira Imana Shop kugira ngo tubashe kwambara tubegwe kuba ahantu habona dukoresheje ibyuma bya electronique biri mwa Shimira Imana Society. Kaze mwese rero turabahamagarira kugira ngo tubashe kubafasha mu ma service yose muzamukeneye mwa Shimira Imana Society. Murakoze cyane.